turabaramukije bakunzi mwese b'ikiganiro igihe cyacu, twizere ko muguwe neza aho muherereye hose. Iki ni cigwa kigira kabiri mu ntumbero yo gufashanya ngo umuntu wese aronke ico azirata ku mutumba wiwe bwite. Icigwa ca kabiri kigira kiti c'est quoi une personne créative? Être créatif ni iki? Iyo rero bavuze ko umuntu ari créatif, baba bavuze umuntu ashoboye kwemvana ikintu, umuntu ashoboye kugira iciyumviro cyo gushinga ikintu. Ico kintu gishobora kuba ishure ry'umuziki, indirimbo, krebe y'intambo, ishirahamwe rihingura imiti n'ibindi. Une personne créative, mu gifaransa bavuga ngo c'est une personne qui est capable d'inventer et de réaliser quelque chose. Umuntu yemvanta ikintu hama akashobora no kugishira mu ngiro. Ngibi rero ibintu usanga les personnes créatives bafise. Number one, canke icambere, elles observent tout ce qui est autour d'eux, ngo n'abantu bihweza ibiri hirya no hino aho babaye, ibibakikuje, bagira observation. Ivyo bikabatuma bibaha ivyiyumviro vy'ingene nabo boba inyishu y'ikibazo babona. Hari abaca batanga ubutumwa babicishije mu ndirimbo, mu nyandiko, mu dukino, mu biganiro. Creativité ikaba irabaye. Number 2 canke numero 2, nimero ya kabiri, elle prenne le temps d'être seule. Umuntu agomba kuba creative afata akanya ko kuba ahantu ha wenyene, ugashira ivyiyumviro ku gihe utekanye. Abantu bashaka kuba creative muca muvyumva, bafata akanya ko kuba ahantu habonyene, bagashira ubwenge ku gihe batekanye. Uravyumva, za uja ahantu ha wenyene niho uzogira ikintu uvumbuye, ube une personne créative. Ica gatatu twovuga kivuga ati elle contourne les obstacles de la vie. Ngo bafatiye ku ngorane ziba mu buzima bwa misi yose. Ivyo biravamwo kwimagina ingene wova canke wotora inyishu zihanze ubuzima bwawe, ubuzima bw'umuryango n'igihugu. Ica kane, elle pose les bonnes questions. Turi kukungene les personnes créatives, ingene inyifato usanga bafise canke ingene bameze, abashobora kuvamwo abantu bavumbura ibintu bidasanzwe. Elle pose les bonnes questions, niyo nimero twariko, ngo bibaza ibibazo vyiza. Nokora iki bivanye n'impano mfise, bivanye n'amakompetanse mfise, nokora iki? Ibibazo vyiza. Ikindi twovuga nimero ya gatanu, il perde canke elle perde la notion d'ita. Bafata umwanya biga ku kintu bovumbura. Baragira rero meditation, ils prennent des risques, baremera bagafata umwanzuro, bariyemeza, bakavuga ati birashoboka. Believe for impossible. Bonne chance à tout le monde. Tubifurije kuba des personnes créatives.